ugasanga rero n'umuhungu mu gukunda yakunze abakobwa 10 ugasanga abo bose urumva kumure babiri no bashoboye kumucika no bamwankiye ko abahungu bafise amayeri menshi. Hanyuma rero ugaca usanga umuhungu nawe nyene bimwe ariko aragira bigiye gutuma asanga atwaye umukobwa yihanganye, umukobwa amerewe neza, kuko urabona nk'abakobwa na cyane cyane nk'abajya baba barihanganye bajya twita amasugi, akenshi ntibave baza ngo hari ibintu birebire baje mu vy'amabanga. Yageze mu rugo ababona umengo nibisanzwe, benshi barakunda kubaca inyuma abagabo babo kubera ko ntibitaho nibi vy'amabanga. Namwe umubwiye ikintu kijanye nk'ibi ndiko ndavuga ngo Yesu we ngo ariko nene nisu twantuze we mugabo. Hello guys, muraho murameze neza. Ni Rukundo News TV ndabaramukije cyane. Kuri micro ni Aruvera, inyuma ya kamera hakaba hariyo Simo. Uno munsi turi kumwe n'umutumire akaba ari umubona ngaha niwe tugiye gukorana ikiganiro. Ni Lenine Manariyo. Akaba ari umushakashatsi, abantu menshi muramuzi muri Tuyaga Urukundo. Topic y'uno munsi tugiye kuganira ku rukundo. Ndabaramukije cyane. Namahoro cyane. Ariko wavuze buke sinakumvise izina ntaryo numvise. Nacho basi mfasha widondera abantu ariko baradukurikirana kugira ngo bakore. Ni Lenine Manariyo wari wamaze kubivuga navyumvise vyovyo. Oyo uri kuravuga umuntu arakumva naho uri hari yanya. Hama nkabansanzwe rondo umushakashatsi yigenga mu bijanye n'urukundo ingo n'imiryango. Bakabanze cyane gose mu kiganiro bitatu bigenze gute kuri Facebook no kuri YouTube. Ni kiganiro kigeze kwa gice no kuri Radio Rema FM mu misi yahera. Hanyuma rero nibaza ko ari ivyo ndi umugabo hama nkafise umugore umwe. Ego. Uri umugabo urakoze kuba kuri ngo ni kugishitsi. Lenine Manariyo karibu cyane kuri Rukundo News TV. Rukundo News TV izina giza cyane gose nkunze. Ego murakoze cyane ndabashimiye. Nshimira nawe ariko barakurikira. Ego. Namwe murakoze gushima. Uno munsi topic nishpuje ko tuyaga ko ni topic y'urukundo. Akabazo ka mbere numva natangura ko kubaza Lenine Manariyo, urabizi ko abantu hari amajambo menshi twasanze kuri iyi si tukayavuga kubera ko twasanze bayavuga, twasanze hari urukundo nk'umuntu yari karadukurikirana ugerageje kumubwira urukundo go bari. Gushika uno mwanya abashakashatsi bose maze gukurikirana mu bijanye n'ivy'urukundo bakubwira yuko definition canke etymologie y'urukundo itabaho. Kubera ko ni ikintu kigenda kuvuga ngo ntibaho nyene complètement mugabo ni ikintu kigenda kirahindagurika. No kuvuga rero bumvise benshi urukundo bumva ko ari umuhungu n'umukobwa baba bakundanye. Ariko rero umuhungu n'umukobwa umwana aravuka ari umuhungu aravuka ari umukobwa. Urasanga abantu usanga bariko bariyamiza ibintu byo gukina kashikashi ugasanga burya n'umusheri wa naka. Ugasanga rero n'urukundo rw'abana twakwita ko ari amour maternel. Hakaba hariko kandi n'urukundo rw'abanyeshuri ariko bita amour scolaire canke rero bari mu rugero rw'abategeze ko bari mu ishure naho batabagize amahirwe yo kuba mu ishure nayo ne bayita amour scolaire. Hanyuma inyuma yiyo haraza gacahaza iyo bita copinage, ibita urumva ko barutangiye kuba serious. Hanyuma inyuma ya copinage hacaza fiançailles. Hanyuma inyuma ya fiançailles rero ni urumva ko baca binjira mu rugo. Hama binjiye mu rugo rero hacaba ico phase bita y'ubu jeune marié. Hanyuma inyuma y'ubwo jeune marié iyo abantu bitwaye neza burabandanya gushika bapfuye. Ariko rero abenshi barakunda kubiha ikiringo amezi 2 amezi 3 ugasanga rero bwa jeune marié. Hariho nabo ubu jeune marié buza gupfa bakiri muri fiançailles bivanye no kutumvikana kuri kicaye kiriya. Ego hanyuma rero muri make urukundo no kubwira ko ari ico. Lenine Manariyo kuva ku rukundo rwa maternelle, urukundo rwo gushika abantu barubatse barabaye aba jeune marié baravyaye gushika bapfuye batandukanye. Umuntu muri abo bantu kuva muri maternelle abereye muri abo bantu kwitwa ko ari mu rukundo. Iyo bari mu rukundo urwahe mu rugizo wadandago. Urukundo nemera no rukundo navuze rwa fiançailles. No kuvuga ngo ucumba mu Giswahili bagivugana ucumba. No kuvuga ngo umuhungu n'umukobwa babageze muri phase yo kuganira kubijyanye n'imigambi. Aba rero aba akenshi iyo babaye serieux canke bakaba serieuse biratuma bubaka urugo kandi urugo rwabo rukazoba urugo gwiza rukazobaviramo n'iterambere wanashaka. Mugabo rero ibi nakubwiye rwa amour maternelle ni bandi usanga bagiye ugasanga aracara umwana ntihumve maternelle bace bumva mu ngo mère oya. Niko rero turutazira mu bakurikirana ibi by'urukundo. Niba bandi usanga rero ayitwa tundi arakuryohera ugasanga uramufuhira nkanje
ndibuka ko ari umwana w'umukobwa tukiga muri primaire nafuhira cyane kandi naramuha n'amafaranga ko nabona abakundana nyine batanga amafaranga ego mugabo urumva no mu mama uno munsi nanjye urumva no mu papa ariko rero urumva byari ibintu bitari serious usanga nyine utocero kujya gasambusa utamuhaye ko bari kenshi umubanyi hanyuma kuba mu rukundo nyarukundo ababo muri copinage ndiko ndakubwira akenshi usanga urukundo rwabo rurangwa n'ubusambanyi gusa nukuvuga babonane bahano tubizune babandi bamperekeza ngeza hatagira itara kugira ngo ukamengo newe yakugura imatera canke ne wakugura ivyo fungura hanyuma rero abaho muri fiançailles babatanga kuba serious nukuvuga ngo umwanya wibi byo kusomana ibi byo gukwegerana mu vyumba byo kugirane ibi ntibabigiboneka kubera ko baba bahanzwe n'uburyo bashobora kurondera ingene bazobana kuko muri kino gihe umukobwa aciye ubwenga arondera amahera umuhungu aciye ubwenga akarondera amahera kugira ngo urugo rwabo ruze ruryohe urabana nawe uri kuragira mu bigero ndazi yuko umuhungu atagira ico ahereza amaboko umuhungu w'umunebwe umuhungu atakwereka ati mega tuzobaho gutewe ndazi kutomwibera ko mubana naho bari mu bogare bwa byagute wa wundi watwasohotse muri weekend reka ariko gusohoka navyo ntimuvyumve nabi si bibi burya gusohoka muri weekend n'umukunzi wawe si bibi iki bintu gusesagura ego Lenine uno munsi hari ibintu byeze muri iyi si tubayemo ya vision niko nkunda kumva bavyita ngo ni isi ya vision uno munsi umwana w'imyaka 15 ndavuga abana bakobwa n'abana b'abahungu atari umuntu Imana yagiriye ubuntu usanga afise umuhungu bakondana ku myaka 15 kandi abizi ko kera mwe mu kicaro k'ivyo bintu n'ivyaba nubwo byaba byarabaho kari gake kabaho ubivuga kwicyo nukuvuga ngo iyi si uvuze ngo ni ya vision sinzi ko no yite ya vision oya reka ntacho ndayoze kuko sivyo turimwe muri no mwanya bene aba usanga arabana b'imyaka 15 siritu uba bikunda kubaboneka mu miji mu bisagara nukuvuga rero bene aba nta kintu kirekire baba bagomba kurondera nako uretse gusa bya bindi byo gusomana bya bindi by'ubusambanyi kumburengerana umwana yakuza shugutanya sinzi kuvyumva gushugutanya ico gisigura ego bene haruga ugasanga umwana w'umukobwa atanguye kubira no kuvuga ngo ni kiringo wanashaka kigoye kugera umwana abatanguye kwinjira muri adolescence hanyuma rero amaze kwinjira muri adolescence ikintu ca mbere cihuta benshi la majorité no kuvuga adolescence baba mu bintu bitandukanye ariko benshi baza gusanga bariko baragwa mu bivi by'ubusambanyi niho mbere wanashaka nabigembe benshi batakariza ubusugi ugasanga abahungu niho kenshi batangura gutakariza umutwe kuko bijya reka naho bavuze ngo urukundo rw'abahungu n'abakobwa burya n'ijambo ry'Imana rirajamwo Bibiliya nivuga ati burya ubusambanyi n'akaboregwe biramara ubwenge niho abahungu batangura gutakariza ubwenge kubera ko iyo ugiyuka umusambanyi nyene wa vrai n'ubwenge ntabwo ushobora kugira niba musanga mu ishuri ivyo bariko barajamo nuko tuko turavuga ku busambanyi gusa numwanya uza gusanga muri gwa rukundo rwa dashoye gushikira bwa busambanyi agwa mu cago nkunda kucita icago cyo kwisambanya abenshi batangura kwisambanya kwiyo myaka no kuvuga ari byo byose bimara ubwenge kuko bisaba gukoresha umutwe cyane bikoresha iyi mitsi nsoza bwenge cyane hanyuma no kumenya yuko aba bakobwa baba bakariko bararuka umuhungu nk'uyo n'umuhungu wo kuza konona ubuzima bwawe ni wa muhungu azoza gutuma uzoza kubaka waratakaje ince zawe hanyuma bigazoza gutuma no kwizerwa kutaba kurekure nubwo hariho abubaka bafise nizo nce canke aramasugi ugasanga mgo bararenga ibigo birabaho ivyo birazwe hanyuma rero ku bahungu no kuzabararaba cyane gose abavyeyi bababe hafi ibi kuko birakunda kuva ku kutaganira n'abavyeyi babo urabona abavyeyi bubu ni business nta mwanya bafise nta mwanya bahabana atashe atanye imashini umugore wenyene nta umwanya w'umugabo nta umwanya w'umugore usanga nta kiyago kigihari muri make usanga ateramiye ku mashini ashobora ko atacari karakora gusa kubera ko abagabo ni danger ashobora ko atacari karakora kugira gusa umugore ntabaramumena umutwe yakumbure ntiyumva ingene bari buganire kubera ko iyo muganirije cyane kumbura cabi hinyanyura agashiramo ibindi hani gafite ibibazo birebire sinze muramaze imisi mubona biyahura ngo abagore babo wapi hanyuma no kuvuga ngo aba ba jeune rero umwanya n'umwanya mwiza kugira ngo bashobore kuganira cyane n'abavyeyi ntagire ikintu bamuhisha ntibafate ngo aba mubwire ko ari be ntibafate ngo tubohwe cyane nico twita ngo ni mico kuko nico cica umwana muri iyo myaka kuko kuduga kwiwe uko agenda arakura wewe agerageza kudekuvra abavyeyi batamubwiye abenshi bakunda kuja mu ivyo ngo bagingo ariko barakundana barabe yuko bakunda kuvyita ngo ni entraînement ugasanga bagoye no mu byo by'ubusambanyi gucyo ugasanga umwana ageze kure bidashobora gukunda kumugarura no kuvuga ngo ikosa je ndashira ku bana cyane ndashira cyane ku bavyeyi
ego kuko nivyo babwira babibahisha umengo bararenza imico ukuntu sinze kuvyumva aha mu gihugu cacu uvuze ibintu bijanye n'igitsina sex umengo uramenga kuvuga ijambo gusa igitsina deje umengo wamaze kumenja gusa benshi barakunda kubona kumengo twofatwa n'imico ugasanga benshi ntibashima kurenga imico ariko bagashima kurenga ibigo burya rero uzurabe n'abantu benshi barenga ibigo ukurikiranye kahise kabo usanga bafiriye mu myaka 15 ariko urambwira Renine Manariyo uno musi nk'umwana w'umukobwa wobwira ko ageze kubaka niki kintu ndako gukundana kuja muri fiançailles akaja muri ugo rukundo yomenya gute ko ageze kugira ngo aje mu rukundo nawe atangura gupanga umuntu bazubaka kugira amaso make yo kuraba abasore no kuvuga yuko biragoye ko umuntu yumva ko ageze mu rukundo mu gihe aba yumva yo kundana n'abahungu barenze umwe nako navuga batatu kubera ko benshi usanga bafise batatu abona kumengo hariho umuhungu azogira se w'abana hariho umuhungu w'umubogare bategerezwa gusohokana ateye neza ukuntu kuko uri ngaha ne bashaka kucumbeshuza murakunda bene aha imikono nibifuwa nawe wawe nawe nje ko atavyuma nterura ntavyuma nterura no kuvuga rero ngo igihari bene aba bakobwa ntibaba baragira kumenya yuko nako ndavuga abo gusohokana hariho no kumva yuko hari umuntu amuha amafaranga umusore amuha amafaranga canke umupapa nizo nkundo bakunda kuba kwerekana umuntu yuko ataragira kuja mu rukundo ugerageze kuja mu rukundo nujya aba yiyumvamwo umuhungu uyu umwe aba yumva yuko ikibazo afise yogitura uwo muhungu aba yumva yuko uwe nyene mu biyago vyiwe arimwo ashobora kuganira ibintu bijanye n'imigambi yo kwiteza imbere no kungene azubaho muri kazoza uburo niwe mukobwa no uvuga muri make ashobora kumva yuko ageze kwinjira mu rukundo nyakuri ego Lenine urabizi yuko muri iyi si itugezemo nta kintu kibura kopi nibike cyane ibintu byose barabiriye kopi ku buryo n'urukundo barabipirase ku buryo n'urukundo usanga ari urukundo rwa pirate umuntu yomenya gute umuntu amufitiye urukundo nyakuri kumenya umuntu agufitiye urukundo nyakuri biroroshe cyane gose biva mu kiyago mugirana ubwa mbere ni inyifato abakobwa nakunda kubabwira ati muze muri yubara kubera ko umuhungu iyo agomba kugushira mu rugo ari umuhungu wanyakora agomba kugushira mu rugo ikintu cyambere abaza ntabaza ngo ubwiza bwawe ufise uno munsi abanza kubaza ingeso zawe waciyemwo ukiri muto ingeso wakuranye nivyo abanza kubaza kuko aravuga ati ingeso rero abantu ihwera jo karashobora kuvyuka hanyuma no kugira ngo umenye yuko atari urukundo rwa kopi biva mu kiyago kijanye no kwiteza imbere na cyane ikindi akunda kugaruka ko cyane nubwo bakunda kukinegirije ujya muhungu aza kubebeza sherivre muri mwiza naho butisize uretwale de la nuit ntumbaze di matin ugasanga n'amajambo menshi mugo ugasanga nta munsi numwe yegera kubwira ku kintu kijanye no kwiteza imbere n'umugambi muri make uwo muhungu azoba ari pirate ntazo bari pirate ngena rimwe ariko azoba ari pirate mujanye n'urukundo uwo wenyene ntabarakura hari n'abagabo wanashaka bameze gutyo erega abagabo babana barabaho abagabo batagira imigambi kenshi usanga ari abana ego no kuvuga rero ko umuhungu wa nyawe uzomumenyera ku biyago akubwira bijanye n'imigambi ubwa mbere kwiteza imbere hanyuma akwereka muri kazoza akwereka inzira y'urukundo muri ko murajamwe mbega ruzoherera hehe kuko nubundi winjiye mu rukundo ugasanga urwo rukundo rwawe ntirugira iherezo kuko bavuga ngo iherezo ry'inzira ni mu nzu nta kitagira iherezo hanyuma rero iherezo ry'urukundo sinovuga ngo ni mu rugo gusa ahubwo ni mu rugo hamano no mu iterambere yego Lenine arakajambo uvuze uravuga ngo ingesira arabane hwera uno munsi ugwaruka gwinshi arugwaruka turiko twarukana amateka mabi ugasanga umuntu yaraciye mu bintu akiri umujene ariko akagira ahantu akitahura akumva ko akwiye kuba umuntu afise intumbero ese nkaje wambaye ngombye nko kubaka nkashaka kugira choix de conjoint ko bavuze ngo ingesira arabane hwera nkaba nkundanye n'umuhungu afise amateka mabi ivyo vyombuza kubakana nawe canke nkavyitaho cyane mu gihe nshaka ko twubaka hariho umuririmbyi nkunda cyane yavuze ati tout change tout évolue sauf les imbéciles ariko niyavuze ngo tout change tout évolue point yavuze ati sauf les imbéciles no kuvuga rero baravuga ati ntanzu ibura akagugu guhinduka kw'abantu kurabaho ariko guhinduka w'ingeso
ikaraba hama igapfa birashoboka mugabo mu gihe uronse umuntu abigufashamo kuba hafi swat umukozi w'Imana wa vrai kuko hariho benshi uno munsi twumva ngo nabakozi b'Imana mugabo ugasanga nibo bambere mu gusambana nibo bambere mu kuzana amanyanga barantunga iki ndakunda kutacihanganira kuko barasambanya abagore barasambanya bigeme abatari ndacihanganira ko aho bahihanganire ni muri za imbesire ndiko ndavuga sintukana ariko urumva sije nabivuze nasise umuntu sinibuka ko ari Tiken Jaffa Koli kuko umuziki kenshi w'isi sinkunda kuwita ko cyane uretse gusa indirimbo cyane za Lucky Dube ngo bibwirwa benshi bikumva bene nevyo ego igihambaye niyo message irimwo hanyuma hariho kandi n'umuntu ashobora kukuba hafi turetse n'umukozi w'Imana cyangwa ukagira nk'umuvyeyi akuba hafi canke inshuti zikuba hafi mu gihe wewe ufashe ingingo mu mutima ukumva ati jewe ibintu ndabivuyeho hanyuma ni nkuko ushobora kuronka n'umugabo ukaronka nk'umugabo canke umufiance ashobora kuba ari serious ashobora kugufasha kuva muri ibi canke biriya no kuvuga yuko birashobora gushika ugasanga nk'ubu unya nk'umusore aravuga ati je ndashaka umukobwa adafise amamenshi ndashaka umukobwa atambara impunzu ngufinya ndashaka umukobwa ameze kunuko jewe no kubesha karoro ndagatanga kuri jewe nyene wanashaka jewe baza umugore wanje kuva kera baramuzi yambara amapataro baramuzi afise amamenshi maremare hanyuma no kuvuga yuko uno munsi nta pantaro ushobora kumubonana numukizi wa nyene kuko aho nasengera ntibabikunda mugabo rero ivyo bimukuramwo haro n'utundi tuntu bagira gutya bimwe mukunda kumwangaha navyo nyene ntibabikunda ariko rero nagenda kubwire yuko buke bivanye n'uwo muntu muba muri kumwe birashobora guhinduka baje bonagenda hinduka nibiki ngwambwe ndashaka umugore ameze kunuko gusa je twarabagenzi twarabafiance nawe twarabajama nyene bisanzwe ngira kumbure abaja mu rukundo barabizi yuko burya urukundo rwiza ruza kuva mu bugenzi hanyuma rero buke no kuvuga ngo urashobora kugenda wewe urabisaba buke mukaganira buke burya ubwo bugenzi bwagiye guhera twinjira muri fiançailles bivuye ko nje ndamubona ivyo ariko arahindagura kandi abimusaba bisanzwe nk'umugenzi asanzwe kugera heze ageze ro kucanyuma byari ibintu ndwi nukuvuga ageze kwico cyanyuma cyanavuga ati finalement ijya ni yasanamu y'umugore nashaka hanyuma nce ndibuka ko nigeze je nagiye no mu masengesho n'Imana yanyereka umugore nzotwara hanyuma ndabona ati finalement ni wa wundi nyene hanyuma cyagiye gukurikira ntiyambereye ikigaba mugabo abamuzi barazi yuko yaragora abahungu cyane gose benshi baramutinya barabizi ego hamaro no kuvuga ngo tout change tout évolue sauf les imbéciles no kuvuga rero les imbéciles ntizihinduka ariko rero uwo mutima arahinduka ariko biragoye udafise umuntu agufata ukuboko muri uko guhinduka kwawe ego ni hagati yo kubona umukobwa ukamukunda ndavuga ngo warabonye umukobwa ahantu afise imico myiza ukamukunda muri wowe noneho umukunze ukamurondera mukaganira ugacumubwira kumukunda no kubona umukobwa ukamukunda ugacugerageza ugacreate ubugenzi ubwo bugenzi akaba ari bwo buzobyara urukundo niyihe faso nziza yo kuresha muri zo zibiri iyo yanyuma wavuze tubisubiyemo dutwara umwanya w'abandi Lenine Manariyo urabizi ndabigusigurira no kuvuga yuko ngo ubonye umukobwa bacumubwira ati ndagukunda mbe umubwiye ati ndagukunda nawe agaca kubaza ati umukobwa acibwiye ngaca kubaza ngo wankundiye iki nanga afite amaso meza ufise utunwa twiza ufise utubere twiza ufise arantu ngera bikanga utubere twiza ubundi ko tuva indani mama mwatubonye none tugenda dusongoye ku mupira ntimufise ngene mu vyambara mukagira ntumbaze ngene mubigira mama mugasongora mama mukabombesha sinzi n'ibindi vyinshi ugasanga ni ibintu bidasobanutse haba yatubonye kumbura ngene tumeze nabahinga bakino gihe arashobora gusomera ikete mwibahasha Lenine Manariyo iyo umuntu ari imvugo nkunze ko bivuga n'abantu bakuru bakavuga ngo iyo umuntu agiye mu rukundo akaba angaje akavuga ngo ninjiye muri fiançailles aba yinjiye no mu ntambara urabona ko habamwo intambara nyinshi niko nkunda kubyumva babivuga yego kenshi inshuti yanje na cyane cyane iyo mwigereje kubaka intambara ntizibura yego ni washaka navyo nyene nabirondeye ko impamvu kuko nanje byaranshikiye nagiye mu ntambara zikomeye harabaho nyene ukugwana umugabo ugomba kugwana nizo gwanisha amavi ntugwanisha imigere no kuvuga yuko rero izo ntambara hano zizanana burya ijambo urukundo nakubwiye yuko wambajije ijambo ry'urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa hari ico nayo nibikiye nase kukubwira kubera ko wambwiye ati si urukundo rwa Bibiliya ariko rero nagenda kubwire gato burya urya rukundo tujamwo n'urukundo rwa Bibiliya bimeze gutya birafatanye kubera ko rero urwo rukundo
batubwira ko Biblia ishubwira ati nibwirizwa risumba andi mabwirizwa yose ryaje ku isi kandi rikaza riracemwa rya Mose ajya 10 ntiririmwo ariko niyo sokuru ibintu byose no kuvuga ngo ufise urukundo ufise byose hanyuma barakubwira ati burya ibintu byose wokora atarukundo rurimwo ni zero burya n'abantu biteza imbere no mu igirize igituma ubona baguma bagwana ugasanga kubuzi abantu bagiranira ishari ugasanga mu miryango hari ibintu byo kubitana ugasanga harimo ibintu byo kubombardana hajya ni manke y'urukundo iyo rero urukundo rwabuze no kuvuga byose biradabangana ariko iyo ruhari ahantu hari urukundo nakubwira haravuka ikintu bita umunezero uwa munezero umaze kuvuka haca havukamwo ikindi kintu bita ubumwe hanyuma ubumwe nabwo maze kuboneka urumva ko haca habaho ikintu bita iterambere directement iyo abantu bari hamwe hateza kubaho iterambere kandi gihuse kuko n'Imana yavyumva kuko mukurikije ivyo yabahaye rero igituma izo ntambara ziba burya umuntu iyo agomba kuja kubaka niho abagomba kwinjira mu rukundo nyarukundo rero no kuvuga ngo umaze gufatana n'umuhungu n'umukobwa bamaze gufatana kugira ngo bubake ikintu kimwe kwa gufatana kwabo ni rukundo rero ubwo rukundo nagwo rero no kuvuga ngo ruzovamwe ibintu byinshi ruzovamwe umwana ruzovamwe iterambere ruzovamwe ikuzurabe umugabo n'umugore babanye bakenye mugo ugasanga abo bantu barakundanye baratera imbere ugatangara ugahiga niyo babikuye ukahabura nabanye no bafashe ukabwira ati turabatera minote mutubwire mwabikuye murahabura na mwebwe kubera iki kubera ko mwagize urukundo ariko mutanguye kujyana ntibikunda ko mutanguye kujyana umugabo acatangura kugenda mu bahabara hanyuma umugore muri kino gihe nabo bacagenda kurondera udusore kandi agenda twaye amafaranga nyene mwateza kurondera mu nyuma muza gusanga musigaye mwifumbereje no kuvuga rero ngo burya rero kugira ngo urwo rukundo ruba urukundo nyarukundo nyene nuko ruba rutegerezwa kuba ari rwa vrai no kuvuga ngo atakindi atabujyajya burimwo kuko hari abantu bakunda ugasanga no mujyajya uramaze kubabona batwenga ngo ukabona ngo n'umugenzi watari mugabo ugasanga birakomeye banse kambabaye ariko se wenda ko ndavuga yego nine uno munsi hari ibintu ndiko ndabona mu gwaruka rwa kino gihe ndavuga twebwe abajene cyane cyane abakobwa turavuga ngo ndabizi cyane cyane abakobwa turavuga ngo nukuvomera byose nta wuzurizo kwera kare sawa ugasanga natendetse mfise umusore hano dukundana mfise umusore hano dukundana mfise nundi musore hano dukundana noneho muri gwa rukundo rwacu babasore bose dukundana ugasanga nkundanye n'umuntu amezi 3 turahebanye umwaka twarahebanye ukazosanga umukobwa kuja imyaka 25 amaze gukundana nk'abahungu nka 10 kandi ugasanga muri abo bahungu 10 basi n'imiburiburi 7 bararyamanye muri abo bahungu 10 kandi narubaka ibyo bintu nta ngaruka mbi bigirira umuntu agiye kubaka nk'umukobwa cyangwa yari karategura kuja kubaka aho ntiyobura singaruka mbi imwe nakubwiye ko intambara ubwa mbere ahantu iherera bwa mbere iyo ntambara iza guherera burya mu ivyo nyene warabiciyemo naho buri ko wikwegereza izo ntambara kandi iyo ntambara kugira ngo izirinde zibaho nuko urumva ko shetani bayavyanse ko ari Imana bayarungitse ku rukundo hanyuma izo ngaruka rero ndakubwire ziri ahantu mu gitabo cy'umushakashatsi bita Zecharias Tane Fomam yanditse akabuke gatonya bita Jouir de la vie sexuelle nezererwa ubuzima bw'igitsina hanyuma no kuvuga ngo burya umukobwa no kumuhungu birabaho izo ngaruka no kumuhungu zirahaba no kuvuga ubwa mbere na mbere bwo no kumenya ko abo bahungu ndwi wavuze reka mbere wanashaka dufate nabane naho babane nta kibazo uwa mbere ivyo akugiriye sivyo wakabira kugirira sivyo wagatata kugirira sivyo wakana kugirira urumva rero aba bantu nibage baraca mu bintu bitandukanye se nirwa ndavuga ivyo babagirira barabiyizi bonyene ubwabo nubwo akenshi bakomeye ngo yango jewe ariko muze murabivuga muzi ko mwadabanganije ibintu muze murabibwira abahungu banyu muze murabwira ati jewe byarashitse bana kuza muravuga ngo urumva ngo hano nabango mu papa bahurira ku kintu kimwe niyo mayiri bakoresha nawe niba byaradabanga uzombwira ati jewe byagenze ukuntu ku mugabo uraraba ntibisesera gatabi kuko si byiza benshi bakunda kuvuga ngo urumva ngo hano narimba ngo mu mama waho ngo yagiye kurangura mu Buganda ngo hanyuma ngo mu papa wacaramfata ngo nikangwe numva yamaze kubi yo bakaye aba papa bona twarago nico gituma je sinkunda abantu bamuhira abakobwa hanyuma rero kuvuga ingaruka ya mbere vya bintu bitandukanye bagukorera ni wamara kugenda kurongorwa ugashika ku mugabo wawe ugasanga umugabo wawe yakuriye mu gakiza ka vrai apana baba ndusanga kubwira ngo yango chefre marakijijwe baragenda gutamba nivyo hama bagasoka sindabagirije hama no kuvuga ngo
yakuriye mu gakiza kavre yari mu muryango w'abakristo hanyuma canke no w'abayisilamu barashaka kuba abayisilamu ngo bakifata neza hanyuma ugaca usanga rero wa muhungu ntashoboye kurangura amabanga yabubatse nk'ababandi babigukorera uri kuraca muri bwa busambanyi uzokwiyomora wewe nyene uzokwiyomora no kuvuga ngo wewe mu bisanzwe waratembereye warafunguye urahaga hanyuma ugenda ahantu bakugaburira utuntu tungana gutya bakuregeza urumva ikibazo urumva biragoye gupfira ibanga ni babandi uza gusanga ejo asohotse ntirirwa arasohoka ubwa mbere bwobo ni bandi usanga acatora agatelefone ngo rega shushu ngo kurongorwa ntibisigura ngo umubono ngo kurongorwa hajya ngo ntibisigura shaho ngo ko duca duhebana ngo ya nawe agatangura gufuhira n'umusheri wa wundi baba ex biwe acarabaro acacaguramwe wa wundi weho numva navyumva data ego hanyuma no kuvuga iyo ni ingaruka ya mbere kandi nini nukuvuga ingaruka ya kabiri ntushobora kubaka kuko wa rukundo nta ruba rugihari ucitangura kuza kurenga ibigo hanyuma ibaze nk'ubu unya uragiye urubatse hama ugiye kurenga ibigo baragufashe bagushize kuri Facebook bagushize kuri WhatsApp uri umwana twari twizeye twaraguherekeje tugenda turakoma amashi hanyuma cyo tugusanga mu hotel kanaka byama byabaye bama bacakiye hanyuma ico bireguza acavuga ngo urumva ngo mu bisanzwe ndasasanga ntaryama ngo hanyuma ngo ndateka ngo ntafunga kubera iki wewe niwe wagiye kwiyagura no kuvuga ugiye nimero 8 ku kirato zibiri none umva bice bera abahungu nabo ni hacu bashira gati mu ginyo ngo yango twenge urumva ngo fete normalement hari ibintu abakobwa bagenda bakabakorera ugasanga rero umuhungu mu gukunda yakunze abakobwa 10 ugasanga abo bose urumva kumure babiri no bashoboye kumucikana bamwankiye ko abahungu bafise amayeri menshi hanyuma rero ugaca usanga umuhungu nawe nyene bimwe ari karagira bigiye gutuma asanga atwaye umukobwa yihanganye umukobwa amerewe neza kuko urabona nk'abakobwa na cyane cyane nk'abajya baba barihanganye bajya twita amasugi akenshi ntabibaza ngo hari ibintu birebire baje mu vy'amabanga yageze mu rugo ababona umengo nibisanzwe benshi barakunda kubaca inyuma abagabo babo kubera ko ntibitaho nibi vy'amabanga ni bamwe umubwiye ikintu kijanye nk'ibi ndiko ndavuga ngo Yesu we ngo ariko nine nisu twantuze we ngo yivurera urakwe nirura hega ntuze we urumva hanyuma rero bica bisaba yuko umugabo yatwaye umukobwa bene uwo mu bisanzwe aramwankadira bukebuke akamenya wajanye uwari we nawe nyimba waragutse ukamenya niba wa mukobwa wagiye hakika ukamenya ati bukebuke umugabo wanje nukumwatira nukaganira nk'ubu hariho uburyo dushobora kwigisha abamama hanyuma kubera